Umumenyereza mushasha wa FC Barcelona Mitansific ashaka ko Joao Cancelo aguma muno mugwi wa FC Barcelona muri Real Madrid. Ino ekipe ishaka gushimira umusaduka izina rya Dani Carvajal kuri saison nziza yagaragaje ya 2023 isha 2024. Mbega igiye kumushimira gute? Erling Braut Haaland yashize ku gaciro ko muri Real w'amanyaburaya. Mbega yo yashize ku isoko ivyo bimeze gute? Lamine Yamal arifuza muri FC Barcelona, umwe mu bakinyi bariko barakina na Euro mu gisoko cy'igihugu. Uwo mukinyi se ninde? Ese umukinyi Lamine Yamal ko ikamwifuza? Arda Güler yakoze amateka muri no Euro na yahe? Jude Bellingham agize icyavuze ku mateka Arda Güler ikarakora. Mbega bivuze ku iki? Kundi ruhande kandi Jude Bellingham nawe nyene akakora amateka wanashima no muri no Euro no muri nasi zose muri rusange. Mbega amateka na yahe? Amakuru ni menshi karavugwa ku mugabane wa Buraya. Hari amakuru avugwa mu mugwi wa Bayern Munich, hari amakuru karavugwa hagati ya Napoli na equipe ya Real Madrid. Ese idiri bagiye guhuriramo ni idiri nyabaki bishasha kandi bacari biriho ku musaduka izina rya Julian Alvarez no mu busore wa Manchester City. Hari imigwi atanguye kuvugwamo. Mbego mu migwi ni yihe? Amahirwe ko yo muzitahukana gute? Manchester United yagarutse ku musore akinira equipe ya FC Barcelona izana kanoti. FC Barcelona se kanoti yakakire gute? Mbego musore Manchester United yifuza uko FC Barcelona yobarinde. Iji kurumva birumvikana ni rya Willy Fried Irambona, ikinyamakuru kwakurikirana ni Wifi Sport. Injira muri link iri muri commentaire canke aha kuri post nyene, urabe igushikana kuri YouTube neza neza, ukore sabone cyangwa subscribe kugira ngo vuba cyane tugume dukomeza n'ibiganiro kuca kuri chaîne ya YouTube bimeze neza. Ariko kandi wibuke kugira follow cyangwa suivre kuri Facebook, haba YouTube channel cyangwa page ya Facebook hose ikinyamakuru cyitwa Wifi Sport. Reka twinjire idonido ry'amakuru yose muje gucira ku mayange nayo yani tugiye kuba tunakurikirana mu kino kiganiro mugiye kuba mukurikirana muciye kuri Wifi Sport. Umumenyereza mushasha wa equipe ya FC Barcelona mwita Hansi de Sterfik unashaka ko Joao Cancelo aguma mu mugwi wa FC Barcelona. Mu gihe uno Joao Cancelo we yibereye mu gikombe ca Buraya Euro ya 2024 ari kumwe no mu mugwi w'igihugu wa Portugal ari mu gihugu cy'Ubudagi. Hari amakuru menshi ariko aracana ko avuga kuri uno musore zina rya Joao Cancelo. Mu gihe yaraheje amasezerano yiwe kwa Barcelona y'intizanyo yatijwe n'umusore n'umugwi wa Manchester City. Joao Cancelo yovuye muri Euro asubira mu mugwi wa Manchester City, asanzwe anafisemo amasezerano yo gushika muri 2027. Ariko kandi ikinyamakuru Sky Sport kuri uno munsi wa gatatu w'igenekezo ya 19 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2024 kivuga yuko Barca na Cancelo bari mu biganiro byo kongereza amasezerano kugira ngo agumeyo ku ntizanyo. Ariko umenyesha makuru Florian Plettenberg yashize ku rubuga rwa Twitter, urubuga muno mwanya rwitwa X, avuga yuko Hansi Flick ashaka ko Cancelo aguma mino FC Barcelona. Haba umusaduka izina rya Cancelo ashaka guma muri Barcelona kandi na Barcelona yifuza ko aguma. Muri interview yakoze ku kinyamakuru Football Emotions yavuze ati mu by'ukuri ndakunda kuba muri FC Barcelona, nizera ko umwaka uza nzoba ndi ngaha muri FC Barcelona. Reka turinde turabe nimba Manchester City izemera kongera mutanga ku ntizanyo, nuko ikibazo cy'ubutunzi zizoshobora kwemera FC Barcelona kuba yo mutsimbana cyangwa ko bigiye kuba binagenda. Kundi ruhande ni muri Real Madrid, ni nyuma y'ikuba Dani Carvajal agira saison nziza muri no mwaka wa 2023-2024. Kipe ya Real Madrid yateguye impembo ko no musozi zo kwizina rya Dani Carvajal bw'izino saison atamba vuyo kwinjiza igitsindo muri finale UEFA Champions League. Ikipe ya Real Madrid itsinda Dortmund itsindo 2-0. Carvajal imyaka 32 no munya Espagne, ubona ko yagize saison nziza mu nkino 41 yakinye, yatsinze ibitsindo 6. Asanzwe ari n'umukinyi w'inyuma ku ruhande rw'iburyo, ibitsindo 6 ku mukinyi w'inyuma bari barakazi keza yakoze ushizeho n'amapasi yagira atanga vamo ibitsindo. Uno umenyesha makuru amwita Fabrizio Romano n'Umutaliyano avuga yuko mu gushumbusha cyane mu guhemba uno mukinyi atukizana rya Dani Carvajal, kipe ya Real Madrid yatekanije ibiganiro byo kuongereza amasezerano umusaduka izina rya Dani Carvajal. Ayo yarasanganye yoheze muri 2025 ariko hagiye bagishaka kuba bamongera amasezerano. Ibisanzwe biruko rero mu gihe hari hatanguye kubyuka amakuru acana ko bamurungika muri Arabie Saoudite. Mu gihe muri Arabie Saoudite nayo amaze kuba yinjira mu diri yiwe nkuko babikoze kuri Nacho Fernandez. Ni kundi ruhande mu gihe wa Manchester City bona yuko Erling Braut Haaland amusize gaciro ko muri Real amafaranga y'amanyaburayi. Ninde amusize ko gaciro uti kubera iki? Ese baba bamusize ku isoko bimeze bite? Erling Braut Haaland no munya Norvege y'imyaka 23 we yiyumva neza mu gwa Manchester City kandi ntabwo agiye kuhava, naho hari amakuru acana ko
amusohora muri uno mugwi akavuga yuko agiye kuba anava muri uno mugwi. Tubimeze gute rero? Wo kwibaza uti kubera iki bashize habona agaciro k'umusore w'izina rya Erling Braut Haaland kandi badashaka kumugurisha? Bimeze bite? Muri interview yagiye ku kinyamakuru Flash Score, umwacha wiwe bamwita Rafael Pimenta yaramira kure amakuru avuga yuko agiye kuva mu mugwi wa Manchester City. Rafael Pimenta yavuze ati rero igihe navuga ku gaciro, inavuga ko yari yamaze kubivuga imbere y'igihe, ati igihe navuga ku gaciro sinashaka kuvuga agaciro mu kumugurisha, ntabwo ari transfer, ntabwo agiye kugurishwa. Ati navuga agaciro k'umukinyi ubwo kubwego rwo hejuru nk'ubwo Erling Braut Haaland, ariko bivanye n'imyaka nafise, ati bivanye kandi n'iterambere ariko aragira. Ati kandi igihe nabivuga ntihari bwinjize na triple, nta bitsindo bitatu mu rukino rumwe yari bwigera atsinda n'umusazi w'Erling ya Braut Haaland. Ati baze umukinyi rero yahidije sezo ari wafise ibitsindo byinshi mu higano y'Ubwongereza English Premier League, naho nyene yamaze amezi abiri yose ari mu mvune. Ati umukinyi nk'uwo agira agaciro gakomeye akubafatana bikorwa no ku migwi itandukanye mu kudandaza imayo, atora inamba ya mbere no mu kuzana ibinyamakuru. Aravuga ati ibyo byose bishyize hamwe n'amafaranga yinjiza biciye ku matike fana binjira mu kibuga baje kuraba ibikorwa by'uwo musore ashobora kubona akora, ukaraba amashusho yiwe canke ico bita droit TV zinjira kubiciye kuri uwo musore. Ati biragaragaza yuko agaciro kiwe muri kariyere kiwe canke mu rugendo rwe rw'umupira w'amaguru gashobora kurenza umuriyaridi w'amanyaburaya. Nzosiguro Rafael Pimenta uno mu agent wa Erling Braut Haaland yatanze kugira ngo asigure igituma yavuza ku gaciro k'umuriyaridi w'amanyaburaya. Lamine Yamal nawe ku ruhande rwawe muri FC Barcelona yifuza yuko Nico Williams asinyishwa muri FC Barcelona. Basanzwe bari ari inshuti mu giseke cy'igihugu wa La Joya, mu giseke cy'igihugu wa Espagne, kaba bari kumwe muri Euro ya 2024 ikebera mu gihugu cy'Ubudagi. Lamine Yamal yasanze afata uruhande rw'ububamfu nk'umusatirizi mu gihe Nico Williams ari karakserera canke ariko nabarasatira ca ku ruhande rw'iburyo. Urumva ko abakinyi babiri babungiranira rimwe na rimwe bagira n'amakotation bakaguza gasanga umwe ariko aca ku ruhande rw'10 n'undi ku ruhande rw'indwi bagenda baraguzaguza pole bimvikana n'abakinyi bakina bafitanye urukundo. Urwo rukundo ni rwahereye muri equipe nationale, rwaje no kuba Lamine Yamal agira icyo bivuze ko mu higaniro hawe n'ikinyamakuru Cadena Ser cyo muri Espagne, aho yavuze ati no kwishimira no kuba dukinana mu mugwi umwe n'uwo musazi k'izina rya Nico Williams. Atariko Nico ni wafise ijambo rya nyuma, afise icyo ashobora kubavuga nimba yoza muri Barcelona canka atazoza. Ati n'umusatiriza akina atumbera neza umudefense canke umwugariro wa equipe bariko barahura canke mu myugariro mukeba, ariko kandi aramurengana byoroshe bivanye n'ubangutsi asanzwe afise. Bombi basanzwe bafise novuga indoto imwe yo gutwara ikino gikombe ca Euro. Ivyo vyavuze na Lamine Yamal, havuze ati dushaka gutwara Euro ya 2024 nk'agashimwe ko kwisabukuru z'amavuka yacu, kuko jewe nzokwiza imyaka 17 igenekezo ya 13 kwezi kw'umwaka wa 2024, mu gihe Nico Williams nawe agiye gukwiza imyaka 22 igenekezo ya 12 kwezi kw'umwaka wa 2024. Birumvikana ko ari iminsi ibiri kurikirana hazotangwa Nico Williams nk'uno munsi agire anniversaire ku munsi weje akurikiye umusozi w'izina rya Lamine Yamal. Akaba ino hangiro ryo gutwara igikombe ari nk'agashimwe batekana kuba baha Espagne ku isabukuru zabo. No kurinda turabe nimba ingingo ya FC Barcelona igiye gufata kuri Nico Williams izotuma bamusohono musore wa Atletico Bilbao bamuzana muri FC Barcelona, bivanye nuko tubona ko uburongozi bw'ino equipe ya FC Barcelona byifuza witwa Luis Diaz. Nawe ndakugenda babwira amakuru ariko avuga ko no mu Colombia akinira umugwi wa Liverpool ariko aronderwa na FC Barcelona nyene, ariko kandi naho yakaronderwa n'umugwi wa Chelsea ndetse na FC Barcelona zikoranye. Nico Williams yashoboye kuba natera akagera mu mugwi wa Chelsea avuga ati je mpisemo kuba nokina muri Espagne ko igana ryo mu gihe cy'Ubwongereza ntabwo rinshimisha. Ati ukina muri Espagne byondohera gusunda ukina muri igano rya English Premier League mu gihe cy'Ubwongereza. Adagirete nawe rero yakoze amateka yahe ku munsi wa kabiri w'igenekezo ya 18 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2024, hari imbere yuko igihugu ciwe ca Turkey gikina nono mu giserutse igihugu wa Georgia banagitsinda ibihugu bitsindo 3-1. Adagire karafashe no mugwi wiwe atsinda mu rukino rwa mbere rwa Buraya, atsinda igitsindo kimuvira mu kuba umukinyi yaranze urukino, anahesha amanota 3 ikipe y'igihugu ya Turkey batsinda 3-1 birumvikana. Yongera atsinda igitsindo cyiza cyagiye kunezera abanya Turkey, aho imbere y'urukino yavuze ati ndakeneye kunezereza abene gihugu muri Turkey. Aravuga ati nkuko Kylian Mbappe ari umustar yaranze igikombe ca CIS ca 2022 ari kumwe n'igihugu cy'Ufaransa, ino Euro cyangwa igikombe ca Buraya ca 2024 ni ica Adagire na Turkey. Byumvikana ko ari bo bagiye kuba
Shining ariyo mazina mashasha tugiye kuba tunabona mwino Euro nkuko mondial yabo ya 2018 ni ya 2020 zagiye bitwereka witwa Kylian Mbappe hazagire rero ku myaka 19 nyatiriki yakoze amateka amaze gushira amafoto yiwe ku rubuga rwiwe rwa X canke Twitter musaza kizina rya Jude Bellingham yajara komanta avuga ati nta na kimwe kintangaje kirimo ti Bellingham kubera iki yavuze ko tacamutangaje kirimo zekana yuko mu gukeza no musaza kizina rya Dagire yari yiteze yuko agiye kubona ko amateka nkuko agiye abisezerana aravuga ati no mwana ndavye agaciro kiyo canke ibintu akora muri Real Madrid aho dusanzwe tunakinana birekana yuko muri gikombe ca Buraya ariko muri gihugu ca Turkiya bivanye nuko na Jenen izi ko akigerageza gukora akazi keza agiye kubona bikora Adagirere nyuma gutsinda cyo gitsindo rero yakoze amateka akura gahigo kwitwa Cristiano Ronaldo CR7 kumukinya amaze kwinjiza igitsindo muri kino gikombe ca Buraya akiri muto cyane Adagirere bikoze asinya ka 19 n'imisi 124 mu gihe tuzogizina ya Cristiano Ronaldo yari yabikoze asinya ka 19 imisi 128 birumvikana amurushije imisi 4 gusa kugira ngo abe yakwiye kano gahigo hamwe rero Lamine Yamal yotsinda igitsindo biboneka ko ari we ashobora kuba cyakora amateka twiteze umuntu azoshobora kuzoyakura kuko musto tuvugana Lamine Yamal asinya ka 16 birumvikana ko baba babikoze basinya ka 19 basana namusunze imyaka myinshi cyane Jude Bellingham nawe yakoze amateka ikigano cyose akinye muri nose za 2023 sha 2024 agaragaza yuko urukino rwa mbere arutsinamo igitsinda yinjiza igitsindo mu rukino rwa mbere akinye muri La Liga ari kumwe na Real Madrid yinjije igitsindo mu rukino rwa mbere akina UEFA Champions League ari kumwe n'ikipe ya Real Madrid yongeye kandi kubikora mu rukino rwiwe rwa mbere rwa Buraya ari kumwe n'umugisi w'igihugu wiwe w'Ubwongereza igitsindo kimwe kumbi cyabafashije kuronka amanota 3 ku munsi wa mbere canke kuri jone ya mbere yigama ya Buraya ikundi ruhano rako muri Bayern Munich Vincent Kompany no mukinyi wa kera wa Manchester City ariko kuno mwanya ariko arakora akazi nk'umumenyereza akaba umumenyereza mushasha wa equipe ya Bayern Munich ashaka kuzana witwa Joe Gomez wa Liverpool kugira ngo ashobore kuba amufasha kubaka defense yiwe canke imyugariro yashimishije no musore wa Liverpool bivanye nuko uno musore no mukinyi w'umupolivara canke akina ku mpande zitandukanye z'inyuma haba ku ruhande rw'ubamfu aho twita kuri lateral gauche canke ku ruhande rw'iburyo lateral droit canke muri axe centrale mu mutima wa defense hose ashobora kwakina bivanye n'ivyo yagaragaje mu mugi wa Liverpool nikundi ruhande barako Napoli na equipe ya Real Madrid aba bamaze kuba natanguza ibiganiro kuri uyu musore azikizina rya Rafa Marlin ku munsi wa gatatu niho hagiye kuba natangura ibiganiro ugenekezo rya 19 mu kwezi kwa gatandatu mu 2024 ino equipe ya Napoli yashimishije no Rafa Marlin no musore w'imyaka 22 equipe ya Real Madrid yari yamaze kuba natsinda mu mugi wa Deportivo Alaves nuko bivugwa ariko mumenyesha makuru nako Fabrizio Romano uwo mukinyi bahuje maze kuba ahuza ibiganiro na equipe ya Napoli hasigaye yuko Real Madrid nayo yumvikana na Napoli bagahereza ibiganiro ariko nabari barafite bamaze kuba nashika kuko equipe ya Real Madrid yumvikana na Napoli yuko hamwe equipe ya Madrid yoshaka kumwisumizana ya gifina akiri muto imyaka 22 agashaka kugenda muri Napoli akitwara neza equipe ya Amerika ikakina kumwisubiza bivuga yuko atabindi biganiro birebire bazogorana Real Madrid ishobora kuzomuronka vyoroshe katurinde turabe nimba Real Madrid ingiye kuba ifata ya nyuma ko nisigaye kugira ikivuze nimba igiye kumutanga cyangwa itagiye kumutanga kwa equipe ya Napoli bashaka kubana bakomeza defense yabo kurundi ruhande ni muri FC Barcelona byakomeye hagati ya FC Barcelona umusaza kizana rya Luis Diaz Liverpool ariko kandi Paris Saint-Germain nayo yabyisutse muri no deal Barcelona ikanya kuja muri Etats-Unis d'Amérique cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo baje guhura n'abakurikirana hagufi no musaza kizana rya Luis Diaz bakora ibiganiro niba bashaka kumusinyisha ku muvuduko rero udasanzwe ino equipe ya FC Barcelona ishaka kubikoresha vuba bwango muri ino ndwi nyene niho bashaka kubana ja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bw'abahure n'abasanzwe bamukurikirana kugira ngo barabe ko mubishaka kare equipe ya Barcelona yifuza kubikora vuba bwango kugira ngo Paris Saint-Germain idashobora kubaca mu jyaho mwengi mutwara ariko naho iyo migwi yose iko irahanganira uno musaza k'izina rya Luis Diaz nta mahirwe ahari yuko Liverpool ishobora kwina mutangana rya asanzwe afite amasezerano gushika muri 2027 basa ariko kandi ngo yifitiye icizere cyo kumusimbana bivanye n'amajambo se wa Luis Diaz yigeze kuvuga mu mpera z'umwaka wa 2023 igihe ariko aganira n'ikinyamakuru Win Sport TV mu mpera z'umwaka rero yaravuze ati Barcelona ndayizi nubwo atari cyane ati gusa Luis Diaz ni umufana wayo akomeye ashobora kuba afite n'indoto zo gukinira umugwi wa FC Barcelona muri kazoza ibire byatumye equipe ya Barcelona yigira icizere kuri uyu munsi rero wa gatatu
igenekerezo ya 19 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024 ikinyamakuru Sport Note cadukanye amakuru kinyamakuru cyo mu Catalunya hariya FC Barcelona sanzwe cicaro cyashyizeho nako FC Barcelona yamaze kurungika intumwa zayo mu gihugu cya Amerika kugira ngo vuba cyane bahure n'abasanzwe bamukurikirana hagufi na cyane uko bari aha mu karera aho bari kwategurira igikombe ca Copa America ya 2024 giye kuba kinatangura vuba ashaka kumubwisha kugira ngo bumve yuko bomwumvisha hakiri kare yuko za muno mugwi wa FC Barcelona. Ivyo byose rero biko birakorwa na Deco ni nk'intambwe ya mbere babona yuko equipe ya Barcelona kiatera kugira ngo ishobore kwinamusimbana na Sir Eric Rife ntakinda indi ataruko Man City ivuga agaciro ku musaza k'izina rya Julian Alvarez avuga yuko inyuma y'igenda rya Kylian Mbappe akerekeza muri Real Madrid ko Paris Saint-Germain ibona Julian Alvarez uno musatsi w'umunya Argentine akinira Manchester City nk'umusubirizi wa Kylian Mbappe. Fabrizio Romano bavuga ati Paris Saint-Germain ngo nikeneye ibiganiro ahubwo irinde ko Man City ivuga kanoti ubundi ahitse bagashirako atabyano byo biraba. Paris Saint-Germain rero bisikize cyo kumuronka kuko Alvarez yaragaragaje ko ashobora kuva mu mugwi wa Manchester City ngivyo ngo babifatira ku majambo yabwiye ikinyamakuru ESPN inyuma y'urukino rwa kivandimwe Argentina ikatsinda ikipe ya Equateur ikindo kimwe kusa ariko bategura inkino za Copa America 2024. Alvarez rero yavuze ati ni ibyo abantu bavuga ariko jewe ndatuje kimeze neza kandi ndishimye kuba ndi muri Manchester City. Ati reka turindire iyo bizoherera turindire ibyo kazoza katubiki. Ati rengwa kukanuma ngo niko kabi cyane ngo reka turindire ibyo bizoherera turindire ibyo kazoza katubiki. Byumvikana yuko ano majambo y'inyamakuru byinshi byagize umwihezo bibona yuko ashobora kwasigura yuko kuva muri Manchester City birashoboka ariko ashobora yanegeza amajambo amwe kugira ngo yirinde beef shobora kuba hagati yiwe na Pep Guardiola bikazana icuka kibi hamwe atosohoka kisanga cyaba mu mano mubi nko witwa Joao Cancelo ugeze kugira muno mugwi wa Manchester City akaba ashaka kuba yona hava ku neza. Utiko ikere Paris Saint-Germain yoba ishaka kwihuta Atletico Madrid bivuga yuko nayo ngo yoba yifuza no musaza k'izina rya Julian Alvarez ariko nayo ngo amakenga ahantu hari nuko Atletico Madrid bivanye na kanoti equipe ya Manchester City ishobora gusaba Atletico Madrid bishobora kugora kukariha ariko kandi byaravuze yuko umusaza k'izina rya Julian Alvarez muri no misi heze yo kwerekeza mu gwa Real Madrid ariko nanje nkakomeza kwibaza eske birashoboka ko ajya kwa Real Madrid mu gihe tubona ko hano kwa Real Madrid hashobora kuba ukugongana akabura umwanya wo gukina na Liga abasatiriza amaze kuba benshi hariho Endrick no munsi hariho Kylian Mbappe hariho Vinicius Junior hariho Rodrigo Goes hariho Brahim Diaz hariho Jose Romato hariho Arda Güler n'umusaza w'ijya Jude Bellingham ubona ko umwanya kuri Julian Alvarez ushobora kuba uba muto katuma n'umusaza Julian Alvarez atiriyumvira kuza mu gwi wa Real Madrid ariko kandi muri Manchester United yavuga yuko ino equipe yari yamaze kubinategura miliyoni 30 z'amanyaburaya kano kabasha kaba yari yakajanye kwa FC Barcelona kugira ngo barabe yuko baronka umusaza k'izina rya Fermin Lopez ariko Barcelona ngo kano yagateye ibyatsi akivuga ati hamwe muzana kandi gafadika tukabona twogashima dushobora kugasimbana kanoti bundi tukaba umusaza k'izina rya Fermin Lopez bivugwa n'ikinyamakuru ci Catalunya bacita Sport isanzwe cicaye aho equipe ya FC Barcelona isanzwe yicaye. Birumvikana aya niyo n'abateguriye kuri no munsi ikinyamakuru kurumviza birumvikana with Sport jikumva ni rya Willy Fred Rambona mukomeze kugira sabone canke subscribe kuri YouTube channel mwinjire muri link iri muri commentaire canke iri muri description ya kino kiganiro mwongere mukore suivre canke follow hano kuri no page ya Facebook ubundi tugaruke tubashikiriza ibiganiro bimeze neza afifise kugira aho muba mugire ibihe byiza. Bye bye, hasta la vista, ciao.